Hey. Hey. Sawa. Ça va? Ndashobora kwicara nawe. Nta kibazo. Bon, nabonyemo ko murafata kano kantu avuga ati ndagusabira katugasangiye. Ok. Thank you, c'est gentil. C'est Cheers. très gentil. Merci. Cheers. Meze neza. Meze neza cyane. Bon, narindi juste ngaha nyine ndiko ndakora ma business yanje. Nakubonye nsanzwe ndakuzi Miss Bondia Livia. Yego. Ya naragufollowinga kuri Instagram yawe. Oh, thank you. Ndi mu bantu bagutoye by the way. Really? Uri soko utakuranira frappe? Oya, nuko ndagutere frappe yiki. Uzi abantu bose ubonye muhura mwe barabara ko bavuga ko bagutoye. Nta mpamvu nimwe mfise ukubesha. Thank you. Nakunze ukuntu twenga. Oh. C'est sourire nziza, muri beza, muraberewe. Merci beaucoup. Maze iminsi nyumvira ikintu kimwe, ikintu kijanye no kuronka umwanya wiwawe kugira dushobore gusohoka umunsi umwe dusangire. None raba Imana irabikoze. Okay. None ubona unshobora ko sinibaza yuko yije ariyo nakwamanye. Kugushobora mu buryo bwahe? Ariko ushaka kunsohokana. Shada basohokane Ushaka dusangire. kunsohokana gute no? Restaurant dusangire midi mw'ibyo bisanzwe gusa. Hehe, plus précisément, précise. Bon, sinzi, je nkunda gusohokera mu bwiza kenshi, nkunda kuja ahantu hasanzwe nyene, sinzi mwege level yanyu ni yanyu. C'est vrai? None katawandaje. Wow! Cheers! Eka boss. Yo. Nguzi ndakwigisha kweri kudraga man. Havyuzi kweri. Nayuzi man. Nayuze kandi kudrage wasivyo. Draga. Let's go. Okay. Ndakoze ni sivyo? Hey, ça va? Ça va. Meze neza. Meze neza. Uraberewe. Merci. Normalement niyo defa yanje. Non, niyo defa yiwawe. Aho stude twiza yenda kuduhaye. Nishosho. Oya namushaka Mfise. Gusa nyene n'utuntu nyene nkunda kwikadona kwenda dukunda gose. Okay. None nzo kadona ndakunda gutanga amakado ku bana nakunze cyane. Nzo gusanga mu yero Antoni cyangwa nzo gusanga. Reka nzo gusanga iwo. Si? Wow, ndaryohewe cyane Livia comment? Ça va? Meze neza. Ça va très bien. Usa neza uraberewe. Merci beaucoup, merci. Uraberewe na. Nawe urafise defo yo kuberwa mugabo. Ntavyonzi. Ntavyonzi. Je ntavyonzi malheureusement. By the way, tugere ko tuzokombe tubikubwira. So le fait yuko naronse umwanya wo guciringa nawe ndibaza yuko iyo opportunity maze ikintu kigera no mwaka wose nisabira kugira sho kwicana Livia imbere y'amakamera mugabo today Imana irabikoze reka mfata no mwanya basi duhanging out. Oh. Naho udasohokera mu bwiza nakurondera location. Ndakunda bro. Ndakunda. Umukiro urawuzi. Ndakunda sana. Zonami. Washatse kuyega kuri kuyindi level. Ega ndayiriko. Uyiriko. Ndayiriko. By the way, tuzaza kigarukana ngo twinje deep ikiganiro. So, you're ready to hanging out? Chan. Let's go. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibinoni fresh sana. Kwere ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya Papa. It's all about hanging out. Kabos Paris, that's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi tuma bo uryoherwa, wunguka ukamenya n'umuntu deep. Uyu munsi numva ndyohewe cyane kubera yuko haciye umwanya munini ya cyane. Haciye ikintu kingana n'umwaka wose ndamurondera, ndamubaza umwanya wiwe, ndamusaba umubonano mugabo murazi yuko umuntu sometimes aba ari mu stress ibintu byinshi. Mugabo this time naronsibira kujya kuba ndi kumwe nawe. Yabaye Miss Burundi mu mwaka wa 2021. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Livia Thiana Iteka. Papa wiwe akaba yitwa Nkunzimana Deo, mama wiwe nawe akaba yitwa Karegwa Odile. Ni Livia nyene hari tariki le 14 juin aho yaronye ikamba ryo kuba Miss Burundi 2021. Livia ndakubwira yuko avuka mu muryango w'abana batatu akabagira uwa kabiri. Ndakubwira yuko Livia
iyo aryohewe cyane arabigaragaza. Livia iyo yashavuye cyane urabibona. Livia ashwanye n'umukunzi wiwe barashobora kumara n'igihe kinini gose batabonana atamuhana umwanya wo kwicana nawe ngo bateramane. Livia numwe mu bantu akunda indirimbo za kera cyane mugabo numwe mu bantu indirimbo yamiri muri repeat canke indirimbo yamasubiramo kenshi ni indirimbo ya Egyptian, indirimbo yitwa Hold. Niendele ama nisiendele? Endele. Wanda tubirire. Reka ndakurira abafi. Yeah, reka kandi ndakubwire yuko Livia ari mu bantu yashigikiwe yakunzwe n'abantu benshi ndetse yarigeze no kuba brand ambassador w'ama companies menshi atandukanye. Ni Livia ngene no kubwira yuko mu misi mike amaze kuba Miss Burundi yarose deal ikomeye ya Canal Plus kuba mu brand ambassador wa Euro 2021. So my people, ndabasabe mu vyubahiro vyanyu kuko ngene twamaze kwakira abatumire bacu kuri vibe imeze fresh sana kugira ngene tubakira kuri energy iri kuri high quality kugira ngene twakira umuntu wese aciye muri hangout murabizi mwese sivyo akaruru kenshi kuri Miss wacu Livia cyitugira guca let's go hala 5 comment mbabare ndakubwire kandi kuberewe cyane from thank you bishitse Livia ukaba uri kuriraba ku kiyo sometimes iyo umuntu yiravye mu kiyo arafise ikintu yumva yuko reka ngume ndacira bako canke ikintu reka ndagihindure canke kino kintu mbona umushatsi wanje upanze nabi reka ndawugira uko nuko Livia yiravye ukiyo nicaye ikintu wumva wishimira gose ku mubiri wawe nishimira cyane uvuga ati sha wallahi kano swat fisa amaso meza fisa amatwi meza ndafise ukuntu ufise regard nziza nicaye kuri wewe kuri visage yawe nicaye ikintu uvuga ati en tout cas vraiment ni fresh sana. Tukansi nabwo yaciyumvira ko kwa sinabwiganira mu kiyanwa mvuge ngo iki kintu cyo cambere nkunda. Ariko je pense yuko nkunda umushatsi wanje cyane. Umushatsi? Kwa ko nawe kuri mama na papa kuri bose. Okay. Ndibaza? Ni bon. Umushatsi niyo favorite yawe. No, I think. Oh yes, nibaza. Kwa ko niravye mu kiyo sindaraba ikintu cambere mbwa kuno bankunda cyane. Yeah. Ko no mushatsi deja sinkunda kugira ibintu byinshi biri extravagant canke bindi je sais pas. En tout cas sindafata uwo mwanya kwe. Nice one. Abantu twakunda kugira confidence yo kuvuga yuko kino kintu je ndagikora neza gose kurusha naka, ndagikora neza kurusha naka, sivyo? Urafise confidence yo kwiyumvamwe kuri mwiza ga Livia? Oya. Wapi kweli? Urazi yuko ana nkuko mbari wariravye mu kiyo urabona iki kintu nico cambere ca top kuri wewe. Déjà je pense yuko yaba narakiravye nkavuga nti iki kintu nico cambere kiri top kuri jewe cyo cambere nakuba nishimiye. Mugabo c'est j'apprécie tout. Kuri wewe. Tout. Donc ama donc sinibaza ko ndabibona vyatari nko ku commentaire ya uri mwiza. Haramaze kugira moment uvuga yuko ndabizi muri wowe nyene ukavyiyumvuga nyene ndabizi. Déjà nguma ngira amasoni. Nkubona niruka amasoni yatari kabisa nifashe. Reka ndagusubize mu bisanzwe muri hangout hari ukuntu ngene mba nifuza kumenya umuntu mu buto. Thank you though. Kubijanye? Kungira kundi mwiza. Uri mwiza sha. Thank you. Ndamaze kubwira kenshi mugabo Livia. Oya kaboze. Chakweli? Urabeshe kuri. Manda kubanira. Arabateye frase. Reka ndagusubize mu buto bwawe Livia. Okay. Umwe wese mu buto bivanye no kuntu imyaka igenda irahinduka natwe imitwe yacu irahinduka turahura n'abantu beza tugahura n'abantu babi tugahura n'abantu baduhindura tugahura n'abantu batwereka yuko ino nzira turimo siyo duce muri ino nzira ndifuza kumenya hoba harageze ibihe Livia ukugerageza kwirondeza mu buzima uronderana uhagarara harageze moments uja mu kintu mugabo presque abantu bose bakubwira ati ico kintu sico ca muri iki kintu ico kintu cari ca ndakivuga baje politique ndakunda politique cha et j'aspire kuba je sais pas kwinjira mugabo je sais pas peut-être mu kintu ukora mu gihugu ciwawe canke ki en tout cas quoi qu'il en soit même n'amashuri
ntegerezwa kwiga ibijanye na politique. Donc Sciences Po, relations internationales, et quelque chose qui est related kuri politique. I'm in that part. Wibaza ni yahe mpamvu yatumye abantu bakubwira ati ivyo bintu ntubijemwo focusinga ku bindi? Je sais pas. OK, abantu dufise ukubona ugutandukanye aba politiciens. Je pense yuko ariho aho umuntu wese acafata akageneraliza agafata yuko ikintu cabaye kibi kuri ujya kuri naka canke kitigeze qui fonctionne par après cyangwa sanga bakubwiye ati tu sais aba politiciens kanshi biheza nubwo baba batanguye bameze neza babaye corrompus. And peut-être c'est vrai ou pas, ntavyonzi. Mbwa quoi qu'il en soit, sinibaza yuko hariho ama commentaire maze kuronka ya hatari ku buryo ndabivanda numva shaka kubiva mu vya hatari. Like mweje ku droppinga ukavuga ndagaritse ya. Par contre, hariho umuntu ari hafi yanje yari à cette époque il était yari hafi était proche yari mu bagenzi bo hafi cyane. Hama umunsi umwe ndamubwira nti kuri byose nkora ku bintu byinshi nkora j'aspire à devenir ceci bien cela. Bro yara amaze kwirukana imbwa canke uka casting ikintu ukacirukana muri wowe like ndanga ico kintu like ndabonye igikoko kuri wewe ndagerageza kucica no kugikuraho nuko yambariye man yaranyeretse yuko ico kintu ndiko ndiyumvira sico ni kibi arakivugamo nabi kubugisha muri ibintu by'Imana indani. I was like bro jusque là vyakwera ndiko ndakubwira ikintu ntigeze mubwira umuntu canke abavyeyi mugabo wewe ubaye wa mbere hamumbwiye nkoko akweretse yuko ico kintu sico umunsi wa mbere nshima kukivuga. Donc ndashimye kugisohora indoto yanje akaca mbwira nko boss none naiva mu kwera narababaye sana but haciye isomene nyene basuba nyene ukapitinga nyene ikintu kiri muri wowe kira hari usanga kinagusomvye ngo vuga usanga kirasuye kandi kiravyutse kabisa. Naragerageje kumenya story yawe ku bantu bamwe batandukanye, peut-être abantu entourage yawe, abantu mwagendana muri ico gihe cya kera, abantu mwaciringana gose umwanya munini bambwiye yuko Livia ari umuntu akunda kujya show. Livia ni peacemaker. Livia ni umuntu abashaka sohoka ahantu aryoherwe, agire vibe, agire energy, atambe. By the way, kimwe mu favorites yawe urakunda no gutamba kwa jeu. Cyane. Nice one. Mugabo haracamo umwanya sinzi ko twavuga yuko Imana yaramukweze Livia. Habits zimwe cyangwa ingeso zimwe uravuga ati zireka ndazihagarike focusing ku Mana, sivyo? Byarakoroye guhagarika? Nivyo ibintu byakugoye guhagarika? Nivyo ibintu byagufasha umwanya guhagarika kugira ushobore kwinjira mu Mana deep? Ubu sinabihagaritse byarasuye kandi bugarura. Turacyari mu gihe. None ngo narahagaritse kimwe ufite umengo hari ico nahevye kimwe ndatora ikindi hama mu nyuma ndahebe ico kindi natoye hama ndasubira kucakera nituragaruka nituraza muri prison suko bimeze kabozi ndagukwa kwa nyine urankwa kwa nje sana bro uko biri kose peut-être ni watawe ico nashatse ko banza wahindutse gute Haraje umuntu araguhindura haraje umuntu aragushira mu Mana gose non pas du tout kwanza Thiana abaye yakuze nk'umwana asanzwe nakuriye mu Ngagara quartier 6 donc tubayeho nk'abana basanzwe bisanzwe nyakubyo bisanzwe murakina n'ababanyi hari udufight hagati y'ababanyi andi ma quartier ma rue tu vois donc ibintu byose by'abana bato bya nabibayemo hama ndashika muri âge d'adolescence ndajya show ndasohoka iki c'est vrai hanyuma show warayiriye naco wishuza muri iyo période d'adolescence yawe show narayiriye en tout cas na retour d'âge nzogera show narayiriye kabose show narayiriye certes nyene hari ibyo umuntu atabara akora mugabo je me plains pas hama ndagira aho ndafise umugenzi yarampresence ku muntu wa mbere nkunda cyane umuntu wa mbere nkunda nimwe muyera by the way cyane nzo kwigera wumva mvuze ngo mu best friend wanje ndafise abagenzi aba beso
Junior na Flora I love you big cyane mugabo umuntu wa mbere nkunda ni Mwemuyera man he is my best friend j'adore et du coup Flora yera mon présence yera like elle m'a parlé beaucoup plus de la troisième personne de Dieu aramunsigurira arambarira man à part kuja gusenga à part iki à part Bible à part Bible il y a la troisième personne de Dieu ahari agukunda tel que tu es aransigurira vyose donc arampresenta fata iko kabose ndakumenyesha undi muntu hama turabagenze ndamukunda ndiga kwiconnecta nawe ndamumenya ndagira iki donc umuntu novuga yuko noba yaranyinjije sana ni Flora Jackson I love you ikintu nifuza kumenya wibaza yuko muri adolescence yawe ku buryo ushobora guhinduka wari mu bintu bibi pas forcément mugabe bibe gute bibi bijanye nande mbeki ikintu kiba kibi urabiye kuri je pense que ikintu kiba kibi mu maso y'umuntu akiravye kweki wahisemo kubihagarika bimwe wari urimo niciro nakwaje Jimbere est-ce que ari cyo nahagaritse ndatora kimwe hama mu nyuma ndaheba kimwe ndasubira gutora bya bindi vya kera sho warabandanyije ijya kujya nyene non sinabandanyije soka muri boîte muga kubw'imvo zindi zitandukanye hariho umwana afatani reka ndeke makarike je sais pas gusohoka cyane vyatari aussi cercle d'amis nari mfise kera novuga ngo twarasohokana kanshi uko ugenda urakura muri itandukanya nabo abantu hamwe bamwe tugenda uratandukana nabo ukagenda uraciringa hamwe n'abandi usanga ku vibinga vyatari gusohoka muri show atavyo bakunda sinon ntari umuntu araho show atayiriye hanze hirya mu muryango namenye neje deja ndakunda ko ibintu byanje ngwa biluki nice one before ko twinjira deep muri mu kintu cyatumye tukumenya tukubona ku spotlight atandukanye ari byo bya Miss Bondi wabonye kuno ninje ndakuzaniye icunywa urabona ndigira gentleman gose ndakubwiye turashobora gusangira nubwo byakunaniye contract imitomo irakubita swata ndagerageza hasi heje birakubita swata uri mwiza izoka ngizo ziraza ari nyinshi Livia yakitinga gute yageze muri izo kagi imeze nk'izo deja utaje uburewe mbona nk'umuntu nk'umenga ushaka kungira nabi turaganira sawa urakoze gawe biravana cyaje cyose ufa kwemera ubonye ko ejo ko kantu ni hatari kabosi wamwizeye kabosi nakwizeye muri no minsi biragoye ni fo sana angane okay washimye ko tuganira ntacu ndafisi iwacu reka manda ndayeheza hama mukaganira okay kumva ucashaka maze kugikagura kajura kagura umuntu kabosi ibyaje ashaka sivyo maze kumukagura uramenya kumwe bihindukiza kwaje kwa plan umuntu aje atakintu cunguka kuzaniye akazana ivy'urukundo ibintu by'urukundo apikwe deja nje ko nani kugenda buke muri no minsi molo kugabanya kare nitonde kwera deception nyinshi kuri Livia cyangwa oya gusa bien sûr mon agendana ibikomere bitandukanye shaka gukomeretswa n'umuntu shaka gukomeretswa n'umuryango kabisa cyo kintu kijanye n'ibikomere ibikomere turagendana ibikomere bana benshi awi ku buryo tugera muri moment of twifuza guhagarika kubabara kandi kubera yuko bikomera ari byinshi reka ndakwinjize rero muri Miss Burundi navuze yuko hari le 21 avril 2021 munsi première dame aguha byakamba ya Miss Burundi akakwambikana kakantu ku mutwe byari ibintu byiza gose wari uryohewe munezero wari full en tout cas vraiment byari biryoshe baraguha imodoka yawe urakije imodoka na family yawe mushitse muhira ikintu cyambere mwakoze muhira cyari giki kwanza je ikintu cyambere nakoze ni cyayi je me rappelle bien ko mu gusohoka icumba tugiye kurara muri bootcamp narasohotse uratwara valise siga uteguye iki narahagaze ku muryango daraba icumba nsanga nsenze Imana yigana Imana niho wanyemera nkagarukana ikamba je te promets ko nzofukama imbere y'igitanda nyene ndagushima azo akantu gato c'est vrai kandi nshaka kubima
ufatiye kuri akantu mugabo basi karaga prière nye numva yuko karamfashe kwera hama ndasohoka ngarutse nta kanikamba nta kanimodoka tu nise ndushe ni mukuru wanje yatwaye nari maze 2 jours je namayite nibaze ko twagiye mudutevye cyane nitugeze tujyama muri iyo minsi cyane rwose narashitse ndaja mu cumba ndicara ba mama bari bakiri ko baraza donc ntibari bwashike tuyashitse hakiri kare ndinjira mu cumba ndicara ndafukama ndasenga man thanks a lot thank you great sinzi ko vyokunze mugabo thank you man amba karaka merci yari prière atani minota ingayantwaye cykenshi cyane nakoze hamanda jamye salon marashika baranyene shosho nyene induru kelele mwara popiza ama champagne non nta fête yari yateguwe yari juste kuryoherwa papa maman et les enfants yeah akindi okay urabaye Miss Burundi kiya kintu si coroshe kuba Miss Burundi bisigura yuko Burundi bwose twizeye wewe twizeye kubona impinduka kuri wewe twizeye kubona changement mu bintu byinshi biciye kuri wewe siko ni charge nini ya gose apart yo kuryoherwa waricaye hasi uraba conscient y'ikintu y'uburemere w'ikintu ugiye gutwara wari ready kuvuga yuko kino kintu genda gishoboye naho ndabaye wa mbere yego ndashobora kugipambanira ko jeje ngene kuba Miss si ikintu coroshe sikinshoshe ko ni ikintu ubuzima bwawe buhinduka mu masaha make cyane make gose je nazanye Mfise ubuzima nyene hanze bien sûr vie sociale bisanzwe nk'umujene wose agakonta agaki tout ça iryo joro nari ne déconnecté hama ndashika muhira toujours ndi déconnecté ndeka kwatsa telefone nakije telefone aciye iminsi ibiri je pense canke ego ibiri ndi déconnecté complètement hama ngarutse nsanga aba followers bateye ubwoba man byari biteye ubwoba best of yari bikoze bien Burundi guys harabaye abantu benshi biconnecta bagira iki banyandikira I was like man ubuzima kumenyereye menye ubuzima buri low key ntapfunda abantu benshi nyine ko tuvugana ndakwana by the way na account very private yari private justement donc asanga Mfise ama demande angahe negeza guconfirma ku buryo ambara ati kuri muri private nibigikunze yuko ugumana ubuzima bwawe private wabaye une personnalité publique twereke Kuramo amazina arahinduka byose umuduga deja ntubugishoboye kugenda winyegeje ahantu ntugishoboye gusohoka logo iriho voilà ora nagasanga mwibarabara nti umva shaka utari ufise imodoka muri uwo mwanya abantu baguma bibaza kari ube buri ndani donc ubuzima burahinduka cyane si ikintu coroshe n'ahantu udashize amaguru hasi uratwagwa kabisa uratwagwa fo sometimes baravuga yuko ari abantu babatanguriye vya Miss Burundi kuva before still no barahari hoba harabaye ico bagufashije babantu basanzwe babimenyereye kugira bakwereke yuko bino bintu giyemwo byitwaye muko nuko birashobora gufasha kugeza no kuyindi step canke barakwirengagije bavuga ati reka tumureke afocusinge wenyene harabaye abantu benshi bampushinga pas forcément moi Miss mugana mu star abantu basanzwe baje barahabaye kuva umunsi wa mbere même no muri bijya nyene muja kwitoza iki majwi tout ça harabaye abantu bamfasha vraiment une petite équipe il y avait aussi un des stars je sais pas si on voit nga mugabo yaramfashije kabisa cyane hama kwijana na Miss naho nararonse message abiri ya Ange Bernice na Ni Bernice en tout cas baranyandikiye
naragiwe na message yanyu kandi cyane gose hari igisanga cabaye kumengo waragize accident iki nibiki stories nyizo amafoto menshi aratrendinga wari kuri vola wewe cagi kabose ya accident yasanze muhira urazi accident gusanga bigeze gute ndyamye kabose ndyamye ratego en fait hari abajene nyene kujusanga adolescence amwe bafata gutandukanya hajya show nkanje cyangwa gasanga n'abandi bagiye rero ibintu by'imiduga ama drift iki bisigaye yaraje bon je sais pas unye mugabo byarigeze kuba aho usanga abajene benshi soit usanga habaye amakama accident canke donc ama histoire menshi soit ahantu tuba turi hafi y'ibarabara y'ikaburimbi hama abajene rero bashaka kugira drift mu kabarabara kiwacu aka avenue kiwacu hama bashaka gukatira imbere y'umuryango w'iwacu je sais pas si bari babikoze bazi nti ani kwa Miss Livia sinibaza vraiment hama mupakase imodoka ari ndani muri parking umuryango wugaye twese twari turyamye ngo c'était dimanche ego hanyuma drift yaba bice bigenda nabi sinzi ubwene vyagenze mugabo imodoka yari yihindukije iragwa ku muryango umuryango ugwa ku muduga donc chaque washize imodoka yari umuryango antukura za nanje nari parkinze inyuma ya bose hanyuma twebwe ntitwitayeho ngo umuduga ahubwo twaciye dutangura gutabara abana kuko hariho n'uwo umwe umuduga wari uryamye koko donc sija nagonze naciye permis narije na Noel nage muri auto école maga cheers muga Max nabaho sorry uko biri kose bibaho kuva 2021 gushika 2022 ikamba ya burayiha ikiringaruko mugabo harabaye commentaire nyinshi warazibona social medias byara trendinze gose birazunguruka aho bavuga yuko Livia nacu yamariye abarundi cyangwa umurundi kazi Livia nacu yamariye umugambi we yemeye gukora sivyo benshi bakibaza je cyo kibazo rakunda ndakibaza kenshi be byapfira he ndavuga ati nahura na Livia kino kibazo neza kwikumubaza byapfira he Livia n'umunebwe Livia ni kwa kunda avuga ati je kama namaze kuyironka ibisigaye umugambi wiwe yawusigiye nde uzokogwa gute right now uri hano tubwire bimeze gutega Livia umwaka wose wari ucecetse yari juste twarabona ama step yawe usinya ama contrat atandukanye mugabo wa mugambi watwemerera umunsi tugutora nawe tugeze tubona byafiriye ga Livia beka boss ajya nasinya ama contrat ngako muga karema wasinya contrat imwe hamwe na indi contrat ijyanye n'ama telefone okay soit kurya contrat imwe big deal. C'est bien, ni vyiza shabandanye. Anyways, Livia Nsikamba hari ama commentaires menshi. Même après, mugabo ama commentaires yabaye bien avant. Yarabaye. Harabaye ikintu cyo gucompara naka Miss naka naka, harabi ikintu naka naka, tu vois, ama comparaison mu bantu ntazokwigera hagara. Joko naye bayemo déjà batangwe compara na Dative. Dative ni yari Miss populaire. Elle est très connue. Umukobwa mwiza sana. C'est akora tout ça. Hama bakaca bashaka compara iki kuri Dative. Hama après mwanya wanje 2021 bashaka compara na Kelly. Ikintu cha comparison cyo ngizo gihagarara kabose gusa ikintu nize nuko ari ama capacity Mfise ubu dashaka kufise kabose sivyo ana capacity ushaka kufise je ntafise vrai canke ntaragira canke ntaradevelopa muri jewe muga narize kwakira ayo ma commentaire easy simple ego yara kumotiva amwe mwe yakudekuraja kubera ko ari ikintu uvuga ni bro basi okay naragiye narabonanye hari abagore twakoranye basanzwe bakora ibintu byo by'amapo byo kubumba turakorana arabana haya makaye kuja ku ishuri iki bien sûr nta projet nateguye nta nakoze exactement ko nashaka
ariko hari ivyo nashoboye gukora bike mu byo nashobora mu byo bike nagerageje canke abo twari kumwe bake vraiment sinavuga ko nari kumwe na equipe nini equipe iri douée iki mugabo baragerageje gukora leur meilleur kandi ndabakunda ndabashimiye that's it man aho nagerageje nararavye ni man hecho ntakoze c'est vrai ico nashaka naco nakoze vyafiriye he style vyafiriye kabasi ndavuga tsakwera imbere y'abantu tubwira tubimenye abantu bakurikirana ni benshi Livia bifuza kumenya mbere Livia yagize ikibazo cyane Miss Livia Thiana Mfise 19 ans natowe le 9 avril actually nari nakwiza 20 ans mu minsi ikurikira minsi mike cyane sinari très novuga gute nari wa mwana ari très timide atinya donc agifise ubwoba bwo ku ebana iki inye nagishatse kunuko nari bandi wa ndacane gosi na naka ndacabona yuko ebana imaka naka dufata no kuboko but mu nyuma urakura aho ubona ati equipe certes irakenewe umuntu abayo kubw'uwundi sivyo mugabo wewe ubwawe utabonye ko ushobora kubikora wewe ubwawe udashoboye guhaguruka ukabikura peu importe wo muri kumwe peu importe wagushizemo ico kibanza peu importe waruze ico kibanza wewe ubwawe udashagurutse kubikore bro bizokora kabisa nababandi wari uziga umva bari baguteguriye nyene iki ikibazo nshaka kumenya mbega Miss Burundi abaorganisateur ba Miss Burundi bamaze kukubwira yuko uba ari wa mbere bahora baguha team y'abantu baguherekeza gukora imigambi ya canke umaze gutogwa ibindi byose urimenya team muri Miss Burundi ibihari mugitangura miko murakora nshatse kuvuga kwiyamamaza nshatse kuvuga evenementiel nshatse kuvuga abaorganiza byose abaza bakatwigisha bakaraba yuko tugiye dufise ikintu tuga tuvuge twanditse neza bikwiye muga je dirais pas yuko atari ubishatse yuko kwere mubandanya cyane kuko biragoye kubaronka cyane byanyoroheye perso byanyoroheye equipe ntiyari sana ko ndibuka yuko naco navuze ubu muri 2022 none ikintu ca equipe mugikorereko yikorereko kuko hari usanga jewe equipe nateguye kugira nsinde usanga atari yo iri qualifié muri ico kibanza par après nagiyemo kuko usuye gukiro ukuronka abandi bantu bari qualifié imaka ufata umwanya wo kwicara uvuga uti wowe ushoboye iki ikintu ntagishoboye ntegezo kurondera undi muntu agishoboye ya makarita ufise ya ma stratégie ufise kwa gukora ya energie canke iki ntegezo kurondera mugabo ugasanga wowe ara bien avant sinenda ukeneye abantu biragoye kubaronka udafise umuntu abwante kanda ukorera kanaka kandi ko kabasa byarangoye Livia story jange yo kumengo eglise yaragufata mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira umugambi wawe nutera imbere kubera yuko Livia wari usanzwe uririmba muri eglise wari usanzwe uvuza by the way piano ico kintu kivuze kwiki eglise yarafise uruhara runini yo gufata kugira no focusing n'ibintu byawe bijanye na Miss Burundi eglise ni afata eglise ni afata umuntu à moins que ucitse umwana wa pastor mugabo comme je te l'ai dit j'étais l'enfant timide l'enfant peut-être kigora kuvuga non kigora kuvuga ni inze ntonde kandi mfise ibintu mugasanga kuri eglise bakubwiye ni mukirisi umwiza peut-être ameze uko canke uko du moins sinavuga ngo eglise yaraje ikamvuga akavuga ni vie utegezwa kuzoka mutonda ngaha 24 heures sur 24 iki niki oya ngakweli we need to learn to say no sometimes kweli hari impamvu uvuze ico kintu hariho umwanya novuga nti ujya mwanya iyo nawufata nkawushira hajya si okay raba baso ubu wavuze nti naravuze piano no buyimpaye vraiment no buyimpana no kwiryoye no kuririmba certes cyo kimwe
muga ubu sinkiririmba sinke muri chorale c'est vrai ndaja gusenga nk'umukristo asanzwe ushaka ko ndamuvugiriza zamamagare basi ndabe yuko nshobora eglise bara kaposi ushaka ko nsese rwose kaposi oya ko biri kose ari impamvu utakiririmba muri eglise ego iyo mpamvu gushika none naje nawe ndabimenya kwe malheureusement ndamenya no mu musulman mugaba amakuru nzi mu bagenzi banje usanga Chiravuga. Aba stories numva ku bantu bo muri eglise sometimes eglise efuse ukuntu yoblige ibintu sivyo efuse ukuntu yoblige ibintu ugiye hakurya y'ivyo bintu ikigerageza kukweka ya wibaza yuko Livia nakiri wa mwana nyene be subiramo ico kibazo kabose Livia nakiri wa mwana nakiri wa muntu yarameze before ataratoga Miss Burundi muri eglise yaciye ahinduka cyangwa bimeze gute? Bon, c'est ubu ama centre d'intérêt novuga ko yahindutse. C'est vrai. Ubu je suis la jeune fille, toujours la jeune fille qui essaie, qui apprend, qui trébuche. On va quoi kundi nyene. Ndashakura amakosa. Mugabo kwa meme ubunye ndahaguruka. Turapambana mutsinda turagwana muganda kubitwa mugabo basi naguteye nanje kamwe moya tu okay and ndazoguha compliment duhejeje kino kiganiro Nakenda sinayivuga niho yasohoka nanjeriye izo mbaraga izo nguvu zikura he bivana n'ibikomere byinshi ubufise ni ibintu byinshi n'abantu benshi wari wizeye ko bagufasha bakaguca inyuma n'abantu wari wizeye yuko bazokuba bari hajya kubgaho bakagu izo nguvu zije gute Livia izi nguvu zije je sais pas peut-être no gukura no kubona yuko imyaka kiragenda ndacafise yandoto ngejeje okay kongeze nga natanguye kuyipfuza iki gihe igihe maze kugeza ubu onye nakoze goteswa nakoze neza nakoze nabi nimba nakoze nabi okay mpindura iki kuri participer rero ama nimba nakoze neza ngaha ayi nibikine improving udusosi nshira mutundi mu makarite Mfise tu vois and nkuko nakubariye ama centre d'intérêt yarahindutse mugabo bihinduka hebana bankubise kweri ni ocikwerekene gikuru nuko imano yibuka nakubari nk'umuya n'umugenzi wanje ngico kintu namavuga kenshi he is my best friend nuzo kungira nkumva ndiko navuga undi mugenzi like best friend nice one yeah harakantu bavuga ati try to be a best version of yourself twavuga yuko niyo period Livia irimo Livia wejo suko ameze no munsi suko ameze suko azameze nejo siko nzopfa ameze ndagusaba kandi uwo machias so powerful so impamvu ndondera umutumire muri hangout nuko mashaka twigisha nuko mashaka yuko amajamba muvuyemwo agira ico yubatse yongere kwindi tafari mu buzima bwacu kiro nahuye mu mwanya muto mvuganye na Livia nuko gerageza uko wari umeze ejo suko utegezwa kumera ubu no munsi cyangwa ejo gerageza uhinduke urabakana wadekonye ko ugahindure kame fresh sana Livia reka ninjire rero mu bijanye n'urukundo kubera yuko urukundo turubayemwo urukundo nico kintu gituma turi ngaha sivyo impamvu ndicaranye nawe nuko hariho chemistry y'urukundo ni wari kuzanga uzi ko ufite beef siko umunsi utogwa harasohotse amafoto menshi cyane uri kuri stage mama wawe papa wawe abo muvukana imanda yari umutipe amakuru numva ngo mwarakundana muri iyo moment sivyo he was your boyfriend uravyemera canke banaje nanganisha yeah he was your boyfriend yaguherekeje gute twarabonye the way yagiye kuri stage aryohewe for you nk'umukunzi wiwe mbega umaze gutogwa yaguherekeje gute mu rugendo rwawe rwa Miss Burundi abantu mwita amahanga utumutuze kubice cyane je mfite umwari w'umwaka wose ndakwijaritse
ndagufitiye beef ufitiye beef hey swat deja sinari nzi yuko azoduga imbere namubonye kweri namubonye imbere yacu ntibyari mu migambi byari mu migambi bantu b'Imana muri bise y'abantu baduha kuri stage ntiyarimwo uri umwana mubi ngwereka ninywera amazi kabusura ubona mubi ariko basi barabahaye liste y'abantu bazi imbere ku ifoto oya mugabo ikintu kiba kizwi famille irazi sivyo famille irazi famille nawe urazi yuko aba ari famille kandi sinabwambare kakano ngaho ugamvuge ndakandike muri famille mugabo yaramenye kubacamwo urazi ko happiness ishobora gutuma ukora n'ibintu yaramenye kubacamwo kuko naje amatu yansumira ngo baramubajije ngo we nauri ego nivya yongeso nayo ko yihebye bice bigenda babonye ati mupfana iki na Livia nishuye yavuze ni kumwe nabo umva bica byitwa ko peut-être do je suis membre de la famille mubire mbona imbene nanje kwa ko twe tukiri kumwe ngene nukwenda guhaginga kweri tweshoboye yari hafi yanje by the way muri gutogwa twari muri equipe yarirutse yarapambanye nyene nk'abandi bose hanyuma mu kiringo ca Miss reka ndabwire yuko umuntu aritanga uko ashobora sivyo sinavuga ngo naco yakoze naco yamariye canke ngo yarakimfashije iki muga umuntu wese agira aho akora naho akugeza sivyo je nashobora kuza nkagufasha kugira uduge marche imwe ukaguma witeze yuko kwenza kutuzana zitatu zindi magasanga zitatu zindi ni wowe peut-être uduga wenyene canke urifatikiza igiti canke uradura simba canke urahura n'undi muntu canke ugahura n'abandi bantu bakuduza kubera ko wewe capacité yiwawe yari kuri marche ya mbere peut-être canke kuri marche zibiri zitatu gusa donc je reconnais yuko hari ico yakoze kare katureka gucira akabosi si vyiza mbabarire ndakubatse ikindi kibazo aho nyene reka ngeze hananje akabosi nabacira akanyuma nuko ndisabiye akanyuma arivyo kandi karoroshe cyane muri ya moment waca mu bintu by'abantu kugushira hasi naco Maria abantu naco wagize iki twaragutoye mugabo na œuvre yawe nimwe two turabona yagufasha gute muri ya moment kuri côté émotionnel sivyo yarahari yagira holi ya ariho hall yarambatswe merewe tukavugana des fois pas na misi yose ko ico kintu bagitse kukimbaza by the way narishuye umuntu wa mbere twaganira kuko deja sinkunda kuvuga iyo mbabaye ndi umuntu yababaye cyangwa iyo mbabaje sana ndakuraba tamora imva nkabika umva ico kintu wambabajemo no gutoza konsaba pardon mugabo basi mbe nacishe muri jewe nakubabariye ko nubwo woza kunsaba imbabazi muri uwo mwanya wambabaje kabosi nibikunda genda gutaha jewe nkavuga ni swati ndakubabariye canke ndakurindirize basi gikomere gihe umuntu bishitse nkasohora ikintu kiriko kirambamo muri jewe ni Mayite twabiganira Mayite nawe uburyo yabizanamo kumvugisha bwari butandukanye n'uburyo ujya wundi yabicishamo hariho uburyo ntakunda kandi novuga yuko atari bwiza katugaruke gato kubijanye n'ama église canke iki sinamvuga ama église ariko ngira mvuga ikintu kiri un peu côté spirituel sivyo urashobora kuba usenga kabosi sivyo ariko umuntu yaragwaye akaza agusaba ubufasha adakeneye isengesho ryawe ahanini gasanga peut-être akeneye amahera cyangwa gasanga akeneye conseil kanaka mugabo ebana bidasa na gatonya n'ibintu by'Imana ntunamusheme ikintu cy'Imana kubera ko hari gusanga uvuga ibintu ama exhortation iki ndaronka
ndabironka ndabizi ndavyumva sinkenera juste kubimbarira je peux même lire la Bible hama nkabironka sivyo ivyo amajambo kurambarira mugandi usanga umuntu muvuganye kumva vya vrai man ariko arakora kuri kuma emotion yawe psychologiquement ko muraganira kumva ni uramfashije kimnini gusumba ujya wenda kambane ka dusenge peut-être canke reka ni bon izere iki really vya vrai urisura yuko ubu unye no tumbera n'Imana mana we aka conseil mpaye naka nivya muri uwo mwaka wose usanga iyo SP yo kwizera Imana yo waza ko atari yagusubije inyuma ukuntu kudashaka gukora use ya hope yo kuvuga ati Imana izobikora tu wapi nikije kintu nakubariye nice one reka ndagusubize mu buto bwawe rero gatoya sivyo tuve muri ma love gato wakunda gukina jeu yawe kiri muto amen izi jeu za gucanye urazizi ndazizi bwira jeu y'amaboko wakunda gukina zimwe zuku iki mugabo generally umuntu ahubwo yakuze akina n'abahungu sana imipira makinga kwibaginga jongle barashaka kwita jongle nyene kiyege barakwita amajongle yege narakina mugabo rero barambesha abahungu bashira amapoto ari gusheka bose bakubwira umugatsi yego hama nagenda gukina hagati nkinde buru ya bukebu kurebona mugabo ugasanga kakana kagahongo karirutse karagusize mugabo gumanda gwe challenge okay shaka dukine mama ya let's go 1 2 3 Maya est belle Winnie est fou attention qui m'appelle ne bouge pas ndagutse kabos Deja tunari concentre ku bintu ugira uvuge ko turazimwe twaririmba mwaririmba gute bebe bavuga Winnie canke Willy est bon canke Winnie est bon hari abavuga ngo Winnie l'ourson Winnie qui sasa twege ngamwije twavuga Willy est bon kabos pintu mwaririmba abo mwijabe ibiganza yeah, it's all about hanging out like boss for real ngabandi kumwe na Miss Livia Thiana Thiana guys sorry. Muri intro j'espère ko mwavyumvise je nashatse kwigumya kabos nakubashe mugabo ubunyere j'ai décoré uti ndakongere kandi nitwa Iteka Livia Thiana sorry for that sometimes ni cyane ubura wifuza gukora sivyo ukacifuza nyene kugikora mugabo bivanye yuko namaze kuba Livia amaze kuba kidina reka ndacika usha kabos ndakunda gutamba kana yako bari wabivuze nawe ndakunda gutamba yeah mugabo biragoye kwedeja ugitogwa nka Miss ntiba vyemerewe kuja mu night club ntibavyemere hama Livia yaramisinze night club muri 2020 umwaka wo no simvuze ko nayi Miss kabos ora gutuma kweri nisigura cyane no munsi brother yari LOL yari lol quoi qu'il en soit arano bitankundiye kuza ndatamba vyoroshe dufate numvise umuziki ndahagurutse ndatambye nukomeza dushaka kuba tuko turaciringa ndabonye ko atabantu benshi bahari hafi turi mu bagenzi bacu nyene abagenzi uvuga ati n'abantu bari hafi baranzi sivyo sindabinyegeza ko sindabereka wa wundi nyatekereje bashaka kubona abantu ariko ndiyugurura bakanshima ko nyene ndahaguka natamba kwera shosho nubwo nabandi je nyene kabos ndajya show vibe ndayi kandi ndayiguha kandi urayikrea mu bantu energy positive en tout cas muri uwo mwanya vraiment namaze kumva yuko ndumva yuko nkagurutse kabisa je pas good vibes nyine utayifise ni no maze wa muganda aziye ko hageze kenshi gutamba ndaryoherwa simba nkeneye ko abantu turi kumwe banjanjinga canke kimba nkeneye bana laisse-moi profiter wesh c'était ça ni yahe judgment mbi maze gutuma ushaka gukorera mosozi mu buzima bwawe ni yahe jugement wumvise canke wabonye
yatumye gatoya uba disappointed Livia aja mu cumba ariyugarana Livia binakunda aratora ishuka arakurura musozi Kabos ushimye ko mvuga igikomere imbere y'abantu kwera uri mu influencer bitubwire ikintu cambabaje Kabos aya ntaco nshimye kuvuga bya Mbabari ndakubaze kijanye n'urukundo wapi malheureusement kijanye family kijanye na social yanje nakoreye ko nakoranye n'abahungu si mukuru wanje w'umuhungu umwe ansumvye umwaka umwe turi hafi na hafi cyane même des fois yuko kwishuri basanga peut-être bavuze ngo haraduga ibihuha ngo satse nabashirishushu canke n'amahaza nyene en tout cas twari gucya anye bimpa gukora n'abahungu kumenya abahungu kuganiriza abahungu hanyuma navuze yuko abantu baravugwa kandi je batanguye kumvuga kera Kabos kera sana en tout cas ndazi yuko ntanguye neza gukura canke kuja muri ya myaka yo kugira abagenzi kubona yuko isi yega ntiyama iri en rose narabonye abantu kwereka bavuga baramvuze fu gasanga twandagira ubugenzi n'abandi bakobwa ntarimenyereye twandagerageza gukriya ubugenzi mu bakobwa nsanzwe nyene menyereye kuganiriza iki mugasanga baciye baduza amajambo ibintu bizarre kwe bon soit ndakakubwiresha Kabos des fois baranyagiriza ngo ndiko nkundana nabo bagenzi twicaranye ngasanga uri umugenzi ngasanga urafise shushu ku ruhande bwashushu ntatahure none ko mwamana na ubu mwiciye isoko ngasanga muri abo gakuru k'abatipe baranga ugasanga turakubwa babiri gusa turacirinze umva nta bintu bibi turimo nta kintu kibi turimo ko turatera inkuru ugasanga nawo mutipe bako aranyagiriza ugasanga man ni umuntu navugana sana ugasanga ndabikuriyemwo we kwanyereka yuko nubwo noje mu bahungu ndavugwa naje mu bakobwa barambona nabi ucufata decision guposha uri wenyine ubuzima bwanje ndabugera ukiko nice one reka ndakubwire yuko Livia muri no mwanya ari mu bikorwa Livia ari mu bikorwa byinshi cyane kandi turanabibonesha amaso yacu kandi turanabikunda bamwe muri twebwe turamaze kuja kubishigikira bamwe muri twebwe turamaze kuja kuryoherwa nawe muri ico gikorwa cyitwa kwezi kuzima n'umugambi mushasha wa Livia reka ndamuha umwanya mwiza kugira ashobore gusigurira wewe je ndabikubwiye urashobora kwibaza ati Kabos kutabisiguye neza mugabo nyene ico gikorwa ariwe Livia reka bidusigurire Livia ndaguha umwanya utubwire kwezi kuzima ni projet ivuye muri organisation yitwa Life Changer organisation sanzwe ntwaye organisation locale kwezi kuzima yaje kubw'abigeme basanzwe baja mu itinyanga nk'umwigeme wese uri normal atakibazo ufise uraja mu itinyanga turaja mu itinyanga tous les mois atakibazo kihabaye hama muri ivyo bihe turakenera ama serviette hygiénique turakenera akantu twambara kugira bishitse ntusarishe mu bantu hama naragiye ruguru ndaganira n'abakobwa abigeme turavugana barambarira indoto zabo turaganira en tant que fille en tant que femme vous aspirez à quoi en tout cas turaganiriye cyane byinshi cyane birengeye bya kwezi kuzima turaganiriye gose hama ndababaza kujana na sexualité turavugana bamwe barahora nga bien sûr kubera kusanga ari mu kigwi canke iki ama par après kwa sanansanze nzi amaka y'abakobwa baja ma règle bakabura ama serviette hygiénique gasanga bari kubikora ku bintu bitandukanye bidashimishije nashaka gushika kuri terrain à part ivyo mpora mbona à part abo mpora nganira nabo basi nje vyavre muri internet aho numva vyavre bigwiriye beaucoup plus njeyo ça veut pas dire ko mwaro ariyo intara ya mbere bigwiriye ko intara nyinshi nga mu Burundi no kubimeze harabigime banshi bagura ama serviette hygiénique harabiga n'abatiga biba yuko nyene sivyo hama tuje kuganira wa mwanya wacu ndasohoka nsohotse hacankurikira abigeme batatu
mwere yari umuderege wabo arankwega ambaye ati Miss watuganije neza ariko twakubesha ariko tutashoboye kubwira neza barambarira à quel point iyo bagiye muri ivyo bihe barabura amaserviette bakikora ku bintu bibi kabosi igitenge ivyo bavyitwa yuko uba wasirimutse muri bo harakoresha amashifo harakoresha amamatera aho usanga utumatera usanga usigara uryamye ku kapande kangana na wewe kubera wagiye uragatabura kugira ugakoresha nka eponge yaspire harakoresha ivu bagafata nk'ishesheti wambaye hama nkashiramwo ivu koma ivu ryaspira rigacika ikintu umengo ni ikintu harakoresha amababi bari très créative by the way muga malheureusement byose bijana ahantu nagize ubwo ndabaza none ntimugwara kugwara gute kutubwira kugwara ukwaye tubwege tubabara tukagira iki mugabo ntitawushatse kuvuga ukwaye ndatinya kubaca intege ndatinya kubabwira nti muna risque des infections kandi ugasanga ziciye ziba plus grave mubandanije nk'uko imyaka iri imbere mugariska kuba sterile ngarutse ino ibujumbura nari umuntu nshaka kubaza ikintu cyose kubijanye n'ivyo binako arakoresha candaja kwa muganga ku mujineko turaganira ndamubaza ati docteur ngira mukobwe byose kwera ahambere turavugana kubijanye n'abakoresha amaserviette hygienique amwe yo gutukuna babayeho turavugana n'abakoresha izo kumesa ko babayeho haragera rero aho tuvugana n'abakoresha ivyo bintu amba ati ayo maka arahari tuyabayemo tubona mugabo arabamba baza bakuze gasanga baje tubarira ati docteur byaranse ko ntwarinda maze imyaka ingana ndiko ndagerageza kuvyara vyaranse bavugana gasanga mu bajije none ukoresha iki nkoresha ukumeze uku ntacu wariye ntacu wakoze kugeza usanga mu docteur abajanye muri kahise kabo kabaza duhere ku ntango ukija mu tinya ubigenje gute gaje vyari bayo kunuko peut-être sinaronka ubu buryo sinagira iki gasanga yavuga kungene yabikoresha n'ivyo yakoresha hamgasanga yaranduye infection imutera kuba stérile donc nahantu usanga plus babura ayo maserviette najya yo kumesa amwe byitwa ngo ayo byitwa ngarasanzwe mugabo hariho benshi yakarafasha hariho benshi yonatabara mu myaka iri imbere turahasika kuzo badufise abandi bagore bangaye mugiye kurondera mugiye kudragari ya ruguru canke cabamanutse mu gisagara ugasanga tuba mugore kweri ntaki juste kubera nabone ntavyazi deje nabone ubwawe ntavyazi sivyo hanyuma uramutwaye yego yarasirimutse mu gasanga yaramaze kunonekara Miss dukora iki kugira dushobora gufasha aba bantu dukora iki kugira abantu bakora dukurikirana bashogira ico bafashije kuri aba bantu kuri uwo mu rukobwa kuri uwo murundi kazi yifuza serviette imeze neza kuri uwo murundi kazi yifuza support ya serviette dukora iki kwezi kuzima alors ihari kugira tanga ama serviette itange na kubigisha c'est quoi la sexualité surtout l'hygiène menstruelle tubibamo gute tuteza kubibamo gute urumva hamika bihari aussi no kuri babagore badafise bwa buryo badafise uko bashobora kwibeshaho basanzwe bafise ahantu basanzwe bari mu coopérative gafata bigeme abo bagore bagashonera canke donc bakaronka akazi kubw'abandi bigeme kubw'abana babo bakobwa hama gasanga ni cycle kwezi kuzima donc ihari kubw'abigeme bakorewe amaserviette n'abandi bagore kandi babarundi kazi bose arabarundi kazi umuntu wese arashaka guterera kuri abo bigeme ashaka gukora ikintu ku buryo generation y'abarundi kazi canke abigeme bacu b'abarundi kazi beza babeho neza kandi muze mu barongore bameze neza nawe no harahari compte GoFundMe twuguruje abasanzwe muri equipe Life Changer tusa kugira umuntu wese ahari umutima wiwe umusunikiye gutanga ikintu cyose cyo musunikira gutanga azabikora nazoyegere jewe nazoyegere twebwe nazoyagiriye bande azoyegera abo bigeme azoyegere peut-être wowe ubwawe uzovyikorera kuko ntuzi umukuza wawe umuntu wawe wazoshobora gutwara iminsi imbere uziko yazayemetse ego imana atangwa n'Imana mugabo bro tubatabari akirikare cyane gose ni GoFundMe na indi nzira yo gutanga inoti hari GoFundMe
hariho nimikashe ko cash hariho compte bancaire byose ushobora kubisanga kuri konti yanje ya Instagram kabisa mufollowinge kuri account ya Instagram wanditse afisa account menshi by the way nayo Mfise imwe afise mugabo wanditse Miss Livia has ama account menshi cyane menshi mugabo wanditse Miss Livia Thiana sivyo Miss Livia Thiana Miss ayo 2022 oya ni Miss Livia Thiana Miss Livia Thiana kandi aussi baze bararaba none kubona fake account biroroshe uraraba ugasanga followers batandukanye kabosi wano kandi konta ntabwo ni kabosi for vyose nkaza nda reposting ikintu cyose kira kitushirako aba followers biba bitandukanye uko biri kose mugabo rero nabandi bantu usanga badashaka kuraba ivyo bya followers ugasanga mugabo uko biri kose tugire ico dufashije tutange support kuri abo bantu tugire GoFundMe amafaranga gumushirako umuntu uzi ko mu diaspora sio taba diaspora GoFundMe rabaraba cyane gose tugire ico dufashije kugira wa murundi kazi yari hose avuga ati je narafashijwe bivuye ku mugambi biciye ku mugambi wa Miss Livia ariwo kwezi kuzima mugabo turazi neza ko Miss agapiano ni guyiwe turazi neza ko Miss gutamba ni vibe yiwe turazi neza ko Miss wacu arakunda no kuririmba naco bimutwaya turirimbiye kabe mu karirimbo yo bakunda gose sivyo nababwiye muri intro ko akunda turirimbo twakera mugabo reka tumuhe umwanya Miss wacu sindakwikoza kabosi Miss sindakwikoza tupe show Nenda Livia abantu ukurikirana ni benshi n'ukunda ni benshi n'ubabane Dasa masoni kabosi That's right mama Dasa je basi ntwara gutamba basi ngire hanga utari ngavye ka byo nkunda ntwara gutamba kuririmba no twikoze ntwara gutamba none kabosi ducishizeho gatoya basi oya ntwara gutamba nabashatse no kunsohokana hold you ya Egyptian oya Maragutamba ni biki? Uko biri kose batatu ubwoba nije cyane. Batatu ya hang out tuzoyikora muri hano hari show. Hari vibe ya tambe. Yes. Turagize neza kandi kino kiyago cyacu ndifuza kumenya nicaye kibazo wamye wifuza kubazwa mugabo utaronye bakujya kukwibazwa nicaye kintu kiri ku mutima wifuza kuvuga mugabo bice muri hang out tukivugire hano nyene. Kabasa mwana mu kanje ngadakureke tugitangura tugihura kabos yambrifinze iki umutipe ntanakubaza ibibazo nakubwira ibibazo azakubaza akubombarda ho nyene ukunyine live freestyle sivyo ntatwikoza ntatubaha abaje ntatubaha kabos yashinamubaza nawe kabos uragirwa ama hangout basi tawugire hangout nanje sivyo namganire n'umuntu kubaza ikibazo cambe ndamaze ko nabagisha ama interview tusa ikibazo batarakubaza wumva ushaka guserura nka kabosi turakuzi tubonye ivyo twereka sivyo muga sasa ne define pas yuko tukuzi kubera ibintu twereka tu sivyo rero wewe wovuga iki okay mu bisanzwe ndakikubaza just nemera kukimbaza okay kabosi yandutse so niya Friday ya Friday ku vibing ya Friday tugire ya pop. So it's all about okay kabosi for wakoze cyane gose araberewe muri Bulgaria cyangwa ko n'umunsi ndagusuma ako kubo Bulgaria byakunaniye n'umunsi yandira de virance wandira de virance ariko cheka basi ewana ngera ikintu cambere utarigera ubazwa umva ushaka guserura hariho pastora tubarira y'ubuzima bw'iwawe ya pastora twereka sivyo hari ibintu fightinga navyo mu gasherere twese turafite ibintu fightinga navyo sivyo ikintu wumva wovuga ikintu nifuza kuvuga je ndibaza yuko ikintu abantu batazi kuri kabosi nuko top 3 y'abantu nkunda ku isi top 3 y'abantu nkunda ku isi atangura Nizigimana Dija cyasubira mama Kabosa Adija ni mama wanje mama Kabosa ni mama wanje mama Kabosa ni mama wanje
merci murakoze reka turagize kino kiyago cacu tumushimire cyane tumushimire cyane Miss Livia ndibaza ko twagize ibihe bimeze fresh sana we waryohewe umaze iminsi umbaza ati Livia tuzagari mugana udati this Friday nigeze kukuzanira Livia ugira shogira ibihe bimeze fresh sana Jeka boss for week kimwe mu bintu nize ibintu byinshi cyambere nuko mu buzima nta mpamvu yo kumviriza amajambo y'abantu ko abantu barime ugira bavuge siko nta mpamvu yo gucika intege kubera amajambo y'abantu ikintu cya kabiri nize nuko wamurondera version shasha muri wewe kumeze uno munsi siko shaka kubona uzoba umezeje bisigura neza yuko vyuka uhinduke wirabe mu kirore hamupambana ibintu bigende fresh sana ndakwibutse kandi yuko Miss Livia afise ikintu citwa kwezi kuzima mugambi mwiza cyane wo gufasha mu rundi kazi aca mu butinyanga mugakabura ukuntu ashobora kubicamo neza nk'ukunda abandi babicamo neza bisigura neza yuko dushobora kugira ico dufashije kuri account yiwe washobora kubona ukuntu ushobora gutanga kanoti kawe Livia ndagushimire cyane respect waryohewe na show yacu naryohewe cyane akajwi naguhaye ni fresh sana naryohewe mugabo wapi vraiment habuze shaka bossi gashaka njina kuba jina kugaye vraiment mwana wandrazi ça se yuko Livia adragwa n'abantu baba pro Livia udragwa n'aba pro max reka basi jenda gufate neza basi naco bintwaye vraiment ndagaburire ushaka gufungura iki jewe mu bisanzwe unzaniye igipiza yaba ari fresh sana Javresha. Okay. Kajisa. Ako tukiyete ko arakagaye cyane. Oya. No kabos. Jay mandajya. No kabos. Ndarya. Turi kumwe na Miss Bodisha. Linda kubye ko isopi note kumwe na Miss. Kare. Merci beaucoup. Enjoy. Merci beaucoup. Enjoy. Mugabo rero before ko iyi ball tuyataka sivyo? Reka duhere kuri ya kamera hari yage tugira uko. Tugira gatatu pop tuvuga hangouts ready let's go pop hangouts tuze kuri kamera yo ngaha pop hangouts turangiza ari hagati pop hangouts ndakurindira cyangwa nyundindira nangure ataka kwe nabona ko byaje reka dushimire kino kibanza ciza cyane aho bafise ama service ameze fresh sana aho naho sahandi ducira inzano bita kuri Milton Hotel wifuza gufungura neza wifuza ico kunywa kimeze fresh sana nahandi ho kwishikira impamvu namuzanye Miss wacu ngane kubera yuko nzi ko akunda ibintu bifise biri clean kandi biri class so my people twese kuri Milton Hotel merci Tantine sorry sana kabisa Mabusha ndakubaze iyi pisi irimo ibiki kawaida iyi snap niyo nchika